gusa gufana ikipimwe ntibyonyorohera nigucumuka ntuzambaririze mubwiye ko ndi umupera utubona ngo Gina ngo umugabo ngo yatwaye ngo aramufashe ari the one wo kuryosha ubuzima sinarizi ko ntegereje umutima wanje nkifuza uwawe wari the one wo guhindura ubuzima wari the one wo kureka umutima wanje ukifuza uwanje hari agakurira abarimvyi bakunda kubesha aho gakuru muzokumviriza umuntu wese azokavuga azoyika arabesha ngo no mwishuri ngo wasanga ngo bakora ko amashingo hageze ngo kuru yasha muri nkarimba karimbo ngasanga ngo abanyeshuri bagakunze iyo nkuru abari mimbana kandi haje kinyoma kiraba umva kiratinda kikakubamwo kigatinda kikabukuri jeje natuvuganye twavuganye ku munwa hama akaza kunyihakana mu nyuma uretse ko Gina ndamuzi ko atavyo yokora yego vraiment aje kubikora naho sinoshavura yego kuko cyanditse shogi nemeye ko dukora uko nakiribiza gukurikira byose bizagenda neza cyane nabi nta kibazo bivanye turakwiye kwiga iyo professionalism muri industry yacu byitwa ko atana industry tuba dufise kuko nta industry ikora mu kirere nk'abadandaza amavoka Yes, bakunzi ba Sunway TV reka ndabikaza ngenda bashimwe mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabaye no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waburi media sibona kubwira ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ntango gukora ikiganiro iminsi yose ndahubwira ngo ntucike intege. Hari gihe uri mu bintu ukabona ntibigenda neza twavuga ati none reka ndabirekeye n'undi ntazira mbona ariko ibandanije ibintu bikagenda neza cyane. Ni show after show ni mignone du monde mignone de la capitale kuri Sunway TV. Ndahazi iyo ndigahari mama biziko najenye mbere kumwe n'abayemvite guys tubahe show gusa gufana ikipimwe ntibyonyorohera nigucumuka ntuzambaririze mubwiye ko ndi umupera nakunda umuntu umwe nigucumuka ntuzambaririze amanyanganya bishakosho Tragic midnight dinner chandelier numusayira walaya muchira amabeke release with the kiss nzabanda gukunda do what haleluya utko mushize muri mpembu we tugiye ndirimbo n'iyisi kumwe bivuga yesi yari ya dramatic hama ndayikorera ka remix ngaho siyisi nini si yose yari mukombozi na Focus twari turatera inkuru ashambwira ati bugiye abaririmba gospel bakunda kuvuga ngo twebwe dukora indirimbo z'iyisi ngo dukora indirimbo zo kwa shetani kandi ntibazi ko tumwamirira kure iminsi yose ngo tugira turakemera guys mwamaze kumva birashushe biri hot cyagano cahoze ngo biri hot biri show uno munsi rero nabatumiriye Gina na Mbona maze kumbaza Gina ikakora iki ngaha Mbona ikakora iki ngaha mu kiganiro twakoranye na Simbizi maze ko nari nabibasezeye ndababwira ati kugira ngo ndabemeze nashenza nambaye yakanzu nyene kugira ngo mubone ko amasezerano yari ntatakara ni muzu ndayigumiza hafi ndahera ladies first nashidondora vrema nitwa kujyanye nuzi yitwa itse itubwira ko tunganije nitwa duteka oya ni ladies first ofete abadamu barabonye ko batwawe ijambo iyo feminism yanyiro turayanse nimba bikiri ladies first muhitemwo kimwe ladies first canke equality ikimwe muri ivyo reka dufate
quality twayanse twagumye muri ladies first donc wowe ucuba uri nyuma y'intoze yacu aha ntico pasa ndi kumwe na Gina ndi kumwe na Mbona ni bubafu bwanje ndi kumwe na Gina aha anyi buryo ndi kumwe na Mbona Gina yarabona no kunata amasezerano ngo kwewe ubaho ndakwemera sana mbere none nka kuvuga buke wabonye wa microphone iri vraiment jewe nanje nanse gusaragurika ubwira simene ku mutwe ariko microphone yikura no vuga cyane no shamene ku mutwe allo mumeze gute ku buryo bwanje ndi kumwe ni BG ariko hari akantu nashaka kubabwira mubona y'amatitre yo kuri YouTube ndazi nivyo nawe uzogira umukumbi byo nakayavuze kuri naka muri yaho umukumbi byo Mbona avuze indirimbo ya Gina muri yahura cyane rero guys namenyone mu kunsaba ikiganiro burya yarantelefone ati ukumbi byo simbizi na Gina bakuvuze ko asha uri yahura ndavuga ati okay amatitre yabo niko bavuga no muzo busanzwe mugabo rero anseta bagiye abantu bandika amatitre reka gituma je reka mbwira abantu baraba YouTube kubera ko umuntu yigoye akandika ibintu biri seriye mudapfa mubiraza bitaryoshe yego kwe uzubona ngo Gina ngo umugabo ngo yatwaye ngo aramufashe ngo afatiwe mu gitanda abantu bakashaka menshi abantu bakashaka nako kantu mugabo wovuga ngo Gina ubuyoguruje ikintu gikomeye cyane yuguruje nimuza kubiraba mugabo ngo abafatiye mu gitanda ngo aramukubise ngo aramwambitse ibara baca baza bariruka guys dukunda amatati ni mwebwe rero mutuma dukora amakosa mwamwe amakosa dukunda amatati oya abantu bisanga kandi rero abantu rero bagutelefona je ubunyinco gituma umuntu wese ikiganiro nyanditse titre yose yandikako vraiment ndamubwira ati areze bitahura uko bishaka utabishaka biramusha kubera ko ndabizi neza ko yanditse ibintu biri seriye ngo ni minyone ngo avuze ngo aho yatanguriye gukora ngo ni ngorane yahuye nazo nari interest vuguti minyone umunsi wa mbere yatangura gusambana kuri TV urabe ko ataza kubira so guys gerageza muje muraba serious kugira ngo mudufashe reka hari igihe ndabaha impanuro aba yatanze impanuro mu kiganiro kugira ngo ndabahe interest mu byo kubiraba bashaka ibintu bibi tamufashiriyo iki nico kitwerekana ko muzoba mumbwira bisho ntabwo ndavuga ngo muzoba mumbwira Mbona rero karibu cyane urakoze cyane Mbona ni wari umushiki wari wavuze ntarakwakira ndafise ukuntu nyene kujitupa ndafise ukuntu unajitupa sana anajichomoa anachomeka na chomeka sasa nisimbie yatubwira uzagusanga ari ibyo unapenda kujitupa sasa unajitupa quelque part ukajitupa gauche à droite ibintu bigafatirwa cyangwa bintu ahubwo nkeneye umbwira ivyo bintu wa telefone umbwira uti yarejo wa telefone umbwira uti ngukumva ivyo simbizi na Gina bakuvuzeko nane ndavuga ati uriyahura nane ibintu bibi twavuze nane ndavuga ati impuzu yanje nza kuyisiga kwa Gina hayo ryo munsi ejo impuzu natashe nambaye idira kugira ngo impuzu ndayisige ngaha bazabone ko twaje muhira kwa Gina no turi kwa Gina basi yes ariko Gina shafisu Ndara urupanga bana tangura durakotesha basi bakoreye ahubwo natangura tubwire waruvuze ngo Gina afise urupango guruni mama we uburangira mvuga nti Gina dutembeje mu rupango rwiwe sidira hindutse Gina atweretse inzu yiwe yo mu kigo imodoka ziri hariya baraza kuzibona kuri titre umu influencer wa mbere afise urupango ruzimvye n'imodoka ziparitse uziko kantu ariko kandi Gina hora posting ariko atwara imodoka rero abantu baraza kubona utariko taranabesha rwose wa mbere afise imodoka nyinshi zipanze mu rupango akotesha ahubwo n'urupangu rwiwe rukabamwo sare aba bifuza kugira mariage dote abantu kandi bakota bien yego bahora bahagira amadote ama mariage mugapana abantu bo hanze baronga mu rupangu nyine bakunda kugira amadote none gahoni abako Gina mva ku ruhande ahantu hiba higamiye utene nabahuje gute twari babwiye mu higano ca Simbizi turavuga ngo ca Simbizi kandi nari na Simbizi ndababwira ati burya bwose iyo umuntu akoze ikintu haba hari izindi nguvu ku ruhande mbona kaduhere kuri igendirimbo ya Dramati sawa sorry ndakubgaze ugwaje ariko singwaye ntari kaduhere ku ndirimbo ya Dramati ije ide yavuye gusa mu gendirimbo huye
ya idea umunsi nari ntashe ndusha ana ine watashurushe kabisa ikintu cyo nukeneye ari kuryama iki ariko akazi kacu ni koroshe naho wotaha bagukuyemwe amaso uza gucekinga social media. Okay. Uwo munsi ndaja mu gitanda ndascrollinga mbona kuri Burundi on the map bashizeho aka video k'umukobwa ariko aririmba yari indirimbo ya gospel wanashimye. Okay. And then ndavuga ati umukobwa afite ijwi rirenze iryoje kandi Hi Rainy. Hi Rainy. Niko mpamagara hariya ko akazi Faransa urumva rero ndavuga ati umukobwa arimba neza sana wana nyene ryajwe umva no kumva ama goosebumps ukumva yuko nabwa buruhe buraheze uburuhe buraheze banze nje kuraba video ya mbere video ya kabiri ijyangira yari video nk'iya gatanu gucyoye ndayiraba yibyakora y'indirimba ubu video nyine ariko agendera mu cover and then igenda ishikiriye canumva mbaye inspire. Okay. Donc yari yasanzwe yaragakoze. Yego. Okay. Kaya ka video vraiment ndumva ndabaye respire ku kwandika akantu. Yarabaye respire. Ahubwo disrawe. Yarabaye respire ku kwandika akantu. Yari nubwo ko ari nka true story. Okay. Nka true story hari umuntu vraiment ayantu urukundo rwacu rusanzara. Yego me vraiment. Acacoca. Sinzi ko ari ama depression tubayemo canke ntavyonzi. Rero bimvira nk'ibintu byinshi numva no kwandika nanditse muri 45 minutes burya narinje kugira scrolling gato ihamatira gufungura ndavyika ushaka 45 minutes ndiko ndandika ntiyaguruka cindasohoka cindafona producer Green ndamubwira nti burya rero muri indi tugira dutangure hari samedi dimanche uko muri indi twende tugira dutangure ndakeneye dukora akantu okay acha ama programme ya mardi fresh ndafungura ndaryama sije nabonye madirageze ndagenda ico gihe nari ntwawe n'indi ndirimbo numva nari nambwiye cyo dutangura n'indirimbo kajya aye twagakoze ntwaye irya jwi rya Rene kugira turi sampling hama cyo dukora beat ndi recording tusa okay vyamaze umwe muto isana bane byari ibintu nyene namaze gutegura byose kiniki akantu narabanje ndakikawusha ndakabika nakamana ngiye kinini ya mwifone kaya nyene yego jinara kazi kamaze igihe okay numva nta nyene nari numva ntashaka gasohora mugabo nagize imana twifitiye community yacu nyene muri group yacu ya babantu house ndakabavugiriza turi muri shooting baransarana ngo gasohore shira ko ibyo gasohore urumva baranshira ko pressure afashe video ntawe yashize ko pressure ni Jessica yene turi kumwe nawe yashize ko pressure urumva kujya kuntu babiganira ngo manibaza ko rya mukobwa yakaririmba nako manibaza ko yakavuze kajya kaboho rero wanashima ni nawe yagapostinze yego kuri account yanje urumva akantu karantangaza abantu barankoreye agahiti surtout cyane kuri TikTok muba ko bahaye bizu nabonye ama video y'ikarakorwa menshi kuri TikTok burya sinari nkiryama nari gutya kwera abantu barashaka none aceta bon hari abantu baca ibintu bifata gutandukanye cyane nabonye ama appreciation nageze ko postinga hama ndabona umuntu ari hanze arambwira ati yo umutipa afise talent none n'umuririmbyi arambwira ati wapise umuririmbyi mugabo oya namubwiye ati sivyo basasanzwe akora nk'umwuga ntibyigeze mba bikubyuriramwo kuba umuririmbyi basi ukibona wanditse ahide kanwa gakora kujya nyine ibintu bikaba byaragenze kuye kagahitinga basi actually jewe umuziki nawinjiyemo muri 2017 urumva ariko sinigeze ndyoherwa cyane no gusohora indirimbo ndashobora kuzobikora azi yuko icambere umuziki uretse n'ivyo umuziki urazimvye buryo coco dinaza kubitubwira ngaha ndavuga ati Mrs Plan sawa urambabarira nazo ngo Mr Plan reka je sawa continue so ndashobora kubikora n'ubu hariyo project niko ndategura wowe sponsoriza vraiment yo wakoze uko yaruhisha baba diaspora mwaguma mu mbaza iki nico gihe project niko ndategura kandi it's a big project
mugabo sinigeze niyumvamwo cyane ibintu byo kuririmba namye nkunda kwandika kurusha aha murabyumvise afite ivyo nkunda guhera ibintu mu mizi kugira ngo bize aho nshaka gushika. Alors je sautais maintenant je reviens. Alors je sautais chez Mbona, je reviens chez Gina. Alors je tombe je reviens non je tombais sur Mbona. Maintenant je reviens kuri Gina. Alors sasa wewe nagenda kubaza kwera kuri muri babantu ndibaza wowe kugira ngo ijye ide ukure byari mbona kwandikira indirimbo byavuye hajya ko wabonye bijya canke wari usanzwe umuzi kwiyo talent kugira ngo kwandikira indirimbo yawe agufashe mu bon jewe vraiment nakubesha kwezi je sinarinzi yuko aho ibintu asanzwe akora byari bya bindi nyene tu ahora ndamwandikira ndamaza akantu bagakora gute akanyereka iyo babikora gute akanyereka ibintu nk'ivyo nyene n'umunsi umwe ngiye muri studio ndambwira ati rero sasa zoze tugende muri studio jewe ndafise programme n'umuproducer uwo muproducer nyene yamukoreye iyo ndirimbo ibintu nk'ivyo nyene kandi ko uwo muproducer wewe bari basanzwe bazinanye gusumba jewe navuze ati bizonyorohera kwera ko wewe azoba hari niwe basanzwe bamenyeranye turashika yagushika muri studio twese dusanze duhuje mu turandika indirimbo mugabo nahise utuntu dukeyi nanditse ku gapapuro ntarapanga neza ntaragira ikinye neza nyene hamasha turadukorera ko turamodifya turongeramo ibindi kwa ibintu nk'ivyo nyene mugabo vya bindi nyene mvuga nti mbona ndabiza arahari kumusaba service y'iki kintu arakimfasha nshaka kumubaza iki kintu gikorwa gute arabimbwira ati rero kumbure reka tujane muri studio niyo buri catere tadusanga rero arabishoboye camusanga n'umwanditsi mwigano twakoranye n'ibibazo byo 80% ari zambona kuba katubana twiririmbe gatoya please imbere ya byose ako kantu ka 80% niyambona murakumva murumva po yako actually ndakubwira akantu sinzi ko Gina kibuka Gina hari kwa Gina tumenyanye muri 2023 igirihere 23 kwa ejo nejo kwene twabaye proche mu mwanya muto w'ikiniki so hari igihe nyene jenda muzi kuri social media no nzi kuri social media gusa muzi nayo nyose abona amavideo y'ubundi umwe yarishamamara yarigeze gukora aka video ari kuri beach ariko avuga ngo ariko yandika indirimbo agira sohore urakibuka gaje and then ndaja muri comment ariko ndafina gutyo ndavuga ati nzompamagare tuyandike sinzi ko comment ayibuka Gina nayo yibuka ndenda yibuka kubera narayirindiriye iyo ndirimbo so nyene yatwenze nyene yarareplyinze nyene aratwenga iki niki and then mu nyuma naje kwibuka muri ntuze mu nyuma niho naje kwibuka ya ndirimbo yagira yandike sinzi ko yigeze ikogwa ariko byaheze indirimbo ya mbere y'ije tuyikora ibaze vraiment ntajya bavuga ngo amashance n'umuntu hajya amashance y'umuntu like ikintu kiza kugera ntiwigura coka kirizana wowe ukibona bikubwira maybe ushobora kuba waratwenze wibara ati nibiri izana ibyo niri hatera inkuru mugabo ukasanga nazinanye none yari yabyanditse uko nyene rero bajya abantu muza mu buntu muza mu kritika bamenye d'abord ibintu byavuye mumenye ko n'Imana d'abord bishigikiye nawe naje naye babwire ko abantu bazi ko turabasheri abantu bazi ko turabasheri nuko yari bazi ko turabasheri reka mbona nko wabasheri naco bitwaye byose birakunda ariko mbona nafise B hariho B wiwe hari anya wa mu B wambona tuza ahubwo wa vrai nawe bice bigenda gute ninde ubona ko twese dushaka ahubwo rero ndiye mbona ya inspiration yavuye ngo nari the one wo kuryosha ubuzima sinarinzi ko novyegereje umutima wanje nifuza wawe je nta mahera yo kumushuka nawe ushobora kuba uri daddy uyandika indirimbo je ndi muri barutwe barutwe bajya mahera turirimbe gato turirimbe indirimbo vraiment yaryoshe nari the one wo kuryosha ubuzima sinarinzi ko novyegereje umutima wanje nifuza wawe
wari the one uhindura ubuzima wari the one ukureka umutima wanjye ukifuza uwanjye Dari kwa mani na vibes kanipiga pezi likanipa raha natamani we wangu baby nindukunda mbarira wifi sunshine omereza umutima wanjye yo tunawahisi hera twigurukire mana yanjye awe kure ya byose awe kure ariko kuri aya majwi yacu tugaca dukora korale nari ndashaka ahubwo ko tuzokora indirimbo turi batatu manzigene yo bitetse ego usanga ukazi mani jewe ku mistari yanje ya nagenda batemwe umurongo none telefone tuyikoresha nka mikro nagenda ndabatemwe umurongo none rindira wawe nireka sinafise umugabo kuririmba ko nta wundi atangura ariko kuva nkiri umwana numva ko ufise impano yo kuririmba hari agakurira abarimvyi bakunda kubesha aho gakuru muzokumviriza umuntu wese azokavuga azoyika arabesha ngo no mwishuri ngo wasanga ngo bakora ko amashingo hageze ngo kuru yasha muri nkarimba karimbo ngasanga ngo abanyeshuri bagakunze iyo nkuru abari mpimbana kandi rero haje ikinyoma kirabumva kiratinda kikakubamwo kigatinda kikabukuri nko je hari ibintu nigeze kubesha ngaha kuri social media kandi n'ubu iminsi yose niko nabivuga umengo n'ukuri n'umengo ndiko ndababesha Imana munsengera kugira ngo ico kintu ndagihebe mwaje nababwira hari ahantu henshi hagushika uno munsi turakunze kubona abantu bapfa dufise akarorero katari keza kakadikeye na DJ Fen oya sindabigarukana from sindabigarukana yego gupfikira gupfa nyene kudayi sawa dufise akarorero k'abantu usanga bandikiranye ugasanga ngo indirimbo naka yarayanditse ngo nawe ngo arayiririmba ugasanga biteye je polemique mu bantu ugasanga biri hanze mwebwe mu bijagute mwebwe dushaka no musubi twibwirire vya Afrika eske ni support murafise amakonti bimeze gute reka imbere yuko avuga ngisho ndabivuze ko bashaka kumbwira kuri kamera ibintu wambwiye ko ushaka tuvugana kuri Teken giyo nindi ndirimbo igomba isohoka bagabo entre moi j'ai déjà écouté la musique oh my god ntazambaye mwitonda abantu mwavuze ibintu byinshi kuri away mukavuga muti Gina vraiment uradutayemo ubona genda babwire Gina babizi ko dusanga turabagenzi babarira excuse mutanga kungara wowe waza gusanga benzo kugara ko nasoye hiti uzi ko ari abantu bahitinga bakaca bibagira abagenzi nambona aho gasangura mwibage turabivuga tuzoguteza igipolisi reka tubwire Desha kuimunga mbwiriye yeye yaranyandikira mbwira ngo basho biri privé cyangwa ashaka kubivuga kuri kamera ndashaka kuvuga igipande kimwe ibindi biri privé sawa agapande kamwe no kujya ndirimbo nkeneye like uzogire buke kubera hari abandi barinzi bakeneye nabo gukora hirya ntuzore kuri rimwe ingufu zayo zose irantera ubwo iyo ndiko ndayumvira maje najugumiye abaze nazanze simpani irenze bro oya akoze akazi man ariko actually shout out kuri Gina kubera ari mu barimvyi bakeyi tumaze gukorana bariyo Gina nukuvuga Gina ntaza kubwira ngo indirimbo y'urukundo yego akubwira ati bro hari ibintu tugiye dukora indirimbo ivuga ikintu iki nukuvuga arazana story hama tukayidevelop so ndaza ati man nkene indirimbo yoba hit indirimbo yoba hit si description y'indirimbo man
description y'indirimbo ariko umuntu aja kubwira ati ndafise story kunuku ati ngo yumvire nk'uye inkuru y'umushuga daddy umva nyine afise umugore akacagira n'umuntu ku ruhande mugabo nyine babitanga kujamwa emotion nyinshi bitanguye bitanga kuduga bitanga guhindura akakubwira movie yego mucuronka n'amajambo sana biroroshe sana apana no koroha biranaryoshe sana bazi turi muri studio umengo muriko muri ifini jira giheze no kuri state jira ibintu ngira ni ifini yavuze simba yavuze ndiko ndi ifini cyangwa ndabona muri studio mama mufite vibes zibisazi kwanja nako komeza nyine ugire buke gusa nyine wisohore wibuka ko hari abarinzi bakeneye hit ntuyibatware bisigura ngo ni hit iteye ubwoba reka bivuga ntiyabyo wumvise asigura nje narakoze indirimbo ndayishira habona avuze ati babarira abaririmbyi kubera ko ariko avuga ati kijya igoma kirarenze mu bisanzwe mugabo rero bavuga ngo umuvuduko w'isake ntiwayibujije kuri nyako mbona avuye mu kiganiro mbona aragiye suko nyene uwo mugani ni wawe suko nyene bisigura ngo bishobora kutaba hit oya nsoze kuvuga ngo nkuko yarabivuze nyene ushobora gutangurana umuvuduko urenze uri hejuru mugabo uri sake ntibikubuze kuri nyamwibutu suko nyene bavuga uwo mugani kuva ryari isake yambara ibutura kuva ryari isake yambara ushimuta n'abaho nuko nyene baca umugani donc jewe nkora ibingana nanje tu abantu babikunze nibo bashobora bishira ku rugero babona ko biriko kandi cyo nkundira abantu barabona ikintu ciza bakagishigikira bakabona ikintu kibi big up kuri mwebwe murarenze big up on yourself turabubaha sana abakunzi ba Gina Ginera n'abakunzi ba Mbona atwo barabona 80% umuririmbyi mushasha minyone bagabo Gina ndabwiza ukuri jewe ko yaho umbwiye ubwako Gina afite ubwenge man afite Gina karaza ubwenge no kugenda ka pressure azubwenge ukubwiye ati je ndakubwiye script indirimbo apana abantu bavuga ngo urumva mwandika ibi nibi bica bifa ofete Gina ndamukora yarizera ingufu zondi muntu basi like akakubwira ati wowe andiki story wene uyandika akakubwira ati wene uyandiki imeze actually nawe ofete igituma navuze ko ari na original nuko hajya hari uteme duhora dukoresha bwa Gina nukuvuga akavuga ati ngo hari igihe usanga twanditse ko yasize zibiri gusa dufise hari igihe usanga bagabo ari true story yiwe akavuga ati ngo je n'uyu muntu turakunda gukoresha agatema kanaka yego tuvuga atakonyene karajamu akonyene indani yuko nyene twandika ku bintu jewe nzi mba narabayemo ibintu byo kwandika ibintu ntazi je bijya navyo noshobora erega je hari umukobwa wo mu Rwanda kina filme kandi no muhitinze arahitinze vraiment muri filme mu Rwanda rero je twari imisi twabanye gatoya ndamubona bagabo ndabwire ko ivyo akina c'est sa vie rero bakabona umuntu akina ibintu vyiwe aba ariko buzima nyene kandi yumva ari arabishobora hari abantu baza gukina ibintu vyo kwicana n'akayabo n'imbe badashobora kuyica abantu kuvuga ngo mu gufata n'inkovu muri script urabona ikagira gutya mugo umuntu yamenyereye neza gutumbereza kurasa arasaho ntahusha hari ikintu kimwe Gina avuze numva ndayikuyemwo ikibazo hari ukuntu avuze ngo umuvuduko w'isake nawe aciye wiruka ngo ntibibuza kugirane kwigira ko umwanda mukuru kwigira ko kakazi by'umwanda mukuru ni hariho umuntu yagiye muri toilette ajya muri zero toilette badi gushaka binini cyangwa ushaka bitoya wagize binini cyangwa wagize bitoya urumva n'umugani yegarize nyine bagubaza ndashaka kubaza ubwoko ruterme ngo wagize ibintu binini cyangwa bitoya inyoko ko icyo giteye umena gipfuye ndavuga ati Imana iri oya n'umugani nuko nyene none ga ibintu babizi cyo gituma nikundira apotre Mbayahaga mani ikintu cyose kivugo nyene kiri nuko nyene tukakwa inventa dukoresha andi matière mais mutazi kugira kaka kuba umva rero Aleka nashaka je murazi yuko ivyo bintu je nta nivyo nahora nzi oya reka ndakana karaho ndiko ndabatwenza gusa ivyo bintu je ntavyo narinzi tukubabarire hari ibintu je nahora avuga ibintu
jewe naho tuba turi kumwe na Gina ukumirwa jewe asanga ameze gutya ndiko ndaraba ndagemera gucyanye vraiment ate hariho umukobwa twakoranye ikiganiro cyitwa ngo hari umukobwa twakoranye imbere ko tuja muri ico kiganiro muri iyo nyishu y'ico kibazo hari umukobwa tugeze gukorana ikiganiro ca we listen but we don't judge hama ashavuga ngo urabona ngo ya misi ngo warutongogerana na bajina ujya misi ngo narakwikaze ngo numva nshaka ko tugira abagenzi ngo kubera iki ngo nari mbona ko ugiye kwigesombe come on mwamutsicirwe ngati mwebwe igajina hari abantu tumaze gupfa ko ndamuvugira neza ngo ndamuvuga neza ya mvuga ukunzi numvuga neza ndakuvuga neza oya mvuga neza ko nzi neza no kagira ubigira ngo ugira abantu bambone neza ngo rero hari abantu bacha bibaza ko ari ukuvuga ibitari ibyo nico shatse kuvuga abantu ni batuzi bro batubona tuguruka gusa sugenda ntibatumenya ko turi nkorotse ngaha rero Gina kije kintu yavuze ngaha kije kintu yavuze ngo umuvuduko w'isake ntubuza kugira ibintu binini bige ibintu bito binini kugira kwigira ko umwanda mukuru aho kantu karafatanye cyane n'imikoranire yanyu n'ingene mwaba musanzwe mukorana ntaho biva ku muririmbyi hagera kugira izina akavuga ati mbona ibyo yakoze yarahejeje wana jewe ibyo wapi canke hagera ko nk'amafaranga ugasanga avuze ati ujyanye mari bijya byari iby'intango ndigiriye ndagiye handi wowe ntabwo wigira ugira amakenga canke wowe mwandikira ufise objectif yahe so wisanzwe iyo nibaza ko biva ku ma expectations umuntu aba afise iyo witeze ibintu binini utari buronye kacura nka bito uraba desi nyene murazi yuko muri mu kazi karimwe amakontra murazi ko muri mu kazi kariha wewe uramuretse ati nta kontra dusinya ntunandiha yaravuze ko ata credit yamusavye nta credit umusavye and then mu nyuma ukaca usanga bije kuvyura induru kubera iki kubera ico kintu cuko ngo umwe atemera ko yandikiwe undi akavuga ati naramwandikiye iki n'iki sinzi inside the whole thing ngene bimeze sinzi ngo bapfuye iki exactement ariko byose nibaza yuko biva ku ma expectations umuntu aba afise kuko iyo ukoranye n'umuntu kijama ukaza kwitega outcome irenze ivyo mwavuganye nuko vuga ukaza kwitega yuko aza kugukorera nk'uri muri kontra mu gihe atayo mwasinye maybe igihe usanga hari ikintu umuntu usanga ushobora ukakwandikira indirimbo ugasanga muri ko mutera inkuru nawe mwatera inkuru ivyo bintu akaguma avuga ati reka ndahabwo wandika ibinyene ukora ushaka gufata nko kuri professionnel baza no kuyisanga wanditse indirimbo yose atavyo mwavuganye ivyo bintu biruziye muri industry yacu tukona amakontra ya muntu wasana urumva turi ngaha turakubise inkuru nantuze na Gina ugasanga ibintu byose twari gushira muri kontra tubivuganye ku munwa urumva none Gina ndaza kumufata niyanyihakana gute umufatira kuki mufatishi uza kwitwara uvuga iki twari twavuganye Gina nawe niyaza akavuga ati twari twaborewe ibaze umuntu yandikira dufasha kwandika indirimbo ati twari muri mood gusa twiborerewe ati nja mbona turiko turandika indirimbo ati rero jewe ivyo vyo kuvuga ngo niwe yinyandikiye je twarafashanyije niwe yanditse hama akosora utuntu dukeye ibintu nk'ivyo Gina tuvuganye twavuganye ku munwa hama akaza kunyihakana mu nyuma uretse ko Gina ndamuzi ko atavyo yokora aje kubikora naho sinoshavura kuko cyanditse shogi nemeye ko dukora uko nakiri ibiza gukurikira byose bizagenda neza canke nabi nta kibazo bivanye turakwiye kwiga iyo professionalism muri industry yacu byitwa ko atana industry tuba dufise kuko nta industry ikora mu kirere nk'abadandaza amavoka urumva tudandaza ibintu biri official umuntu agira registration hama akazoriha amakori n'ibiki kabiza ngaha ngo contrat ya muntu wanini urumva muri sinye wapi ivyo birabaho muri ongera nini gusinya contrat y'umuntu nta kibazo bivana ukuntu mwivuganiye ningene mwivuganiye Gina si ikintu kimwe canke bibiri tumaze gukora ata contrat mugabo
ukabuzi yuko ibiza gukurikira ntuza kubibaza ntuza kwitwara haba umunsi wo kantu nzokagira kweri tuvugana ibintu bukeye mu gitondo ndababwira ko nari naborewe uzobibwira uyu unye cyangwa uzobibwira nawe nzobikugirira kandi turakagira na rero hama ngo turaba content ibaze none ko muciye muronka content ngaha nyine genda barespire man nk'ubu ibintu turimo ni ibaze ko ndabarespire ngaha nyine uraje kuturespira abaze kuturespira ndaje kubarespira ku bintu muzokora mu ma content yayo ariko still naho biruko ariko nanje naho biruko nako mvuga ku ruhande rw'ubikorewe ubikora nawe amenya yuko ubiheje no munsi si umuhero w'isi uwo muntu uzogaruka kumukenera niyo utamukenera naho wowe mwavuganye uramwihakanye niyo mwaza kugira kuvana uzokenera abandi bazokwizera babonye ibyo yakorewe wa mbere nta mpano zo kwandikira baca umugani bavuga izina rya wa muproducer okay urumva twirinde amazina kandi rero na producteur tutibagira producteur Tega man. Oya mu producteur akora ivyo nyine ndirimba mu gihe. Oya producteur ingorane bafise. Barafise ukungene bagiye imiti vraiment abantu underground. Ndeka ndabivuge gutyo. Basa underground. Reka ndabwire. Underground na upcoming biratandukanye. Okay, aba upcoming. Reka je mvuge iki kintu kimwe ku ba producteur. Kandi ndamaze kubona abaririmbyi benshi bavyidoga. No hagati y'abaririmbyi n'aba producteur harakwiye kuba ikintu c'amakontra. Jean Gasinyeti njewe indirimbo naka nemeye kumukorera indirimbo mu kiringo kingana nuko hari umutipe mane yigeze kugenda muri studio ko mu producteur tuzi twese bama batera amashugwe avuga ati ujya mu producteur umushirira indirimbo yawe hari abandi basani baza bakaririmba iyo ndirimbo ari huri wowe ukamara amezi 2 amezi 3 ataraguha ikintu cawe amezi n'amezi 5 mugabo abandi wasanga nuwaje wowe indirimbo warayihejeje kera ataraguha projet yawe ni cyane uziko industry zigwaye producer turamuzi twese naje ndamuzi somwe ni benshi je ndabizi kuva kera ngabo hari wavyanditsemo amateka ni benshi kwe kudatanga intuze ashobora kuba yavuzwe kurusha benshi rero kintu jewe jina niyumvira nimvira kujanye ya producer n'abaririmbyi barakwiye kuba ahantu vraiment kwiyumvira basi ku muntu vraiment abaje nyine mu upcoming baze ko ari we ataronka amahera kuri paraporo y'umusani kuko umusani baba bamaze kuyindiza kuyaca mugabo ko shaka ka upcoming nayo bashaka intege umuziki uzotera imbere gute twino nico mugihe wa muri yumutsi oye imitsi kwasumwe ndibaza ujana ibyemvyo n'ujana amaraso ni imitsi myinshi jina ngaruka kuri akabazo nibaza ko dutanda vers la fin ikiganiro wewe wibaza ko abagiye baririmbye ukora kujya mvuze ko ikinyene nawe wavuze kijye kintu cuko umuntu akwandikira indirimbo hasi atemomo ukibagira team mwakoranye ya team do base nda bisubiremo ya team do base umushinge wiyo iyo hit ya Jiva wowe kubwawe ntago wibaza ko byo bishobora gukorera umuririmbyi agasubira inyuma kandi yaraje neza ntahere nka yasake atumuroga uwo muntu dabo nta mutima bagira nta mutima bagira kuko sino mu muziki gusa no mu buzima busanzwe kamaze nifuka wese yagukoreye ikintu yagufashije ikintu then kwera ko impinduka kanaka ibaye kuri wewe ukamwibagira bro hauna roho na mutima ubufise roho yako ni mbaya ni ngumu sana ni ngumu ni kari right ni kari ni noire rero ni aho ni mauve nibaza yuko ivyo biva ku muntu biva ku muntu rero ngiye umuntu aba afise umutima w'ubuntu ashobora kuvuga ati kamene abaje mbonye n'ibintu bigenze neza rero ndaguhamagara nkakongera n'amafaranga ibaze vraiment ibaze ko wawe kugira bayime barahejeje kuyikora kugira uwayikoze producteur bro yarampangayikishije bro uze wihane iyo ngeso siyo kandi ivyo bene reko ndavuga producteur wari woje si producer ni umudirector indirimbo ndayikora ndashutinga video mugayira mara amezi 3 bro mwe muvuga ngo ntibabaha amawojo jewe video yose igikorwa cose ni caki nyine reko ndavuga bayimara na amezi 3 gushika naho ndamusupria ati mbwira aho uri nzenze ndakongera andi mafaranga
kandi ikina nije nene ko ndavuga breve ubona ko abantu bashobora gucika intege bivanye n'abantu bakoranye ibiganiro harageze igihe muri ya mipro mudacika intege ko nta ntege mufise jewe urumva kwa mipro y'amavango nta ntege afise urumva ni bya bindi nyene ubuzi ushaka mugabo ngo nta ntege afise mugabo jewe harageze igihe ko ndumva ndanabihevye ko ndambwira ati bro yo ndimbo ndanayiguhebeye après vyose amamiliyoni nashizemo kugira dukore video mbwa cyo video ndayiguhebeje kwa yari umujama nanje sinatawe impamvu ariko arabikora mu nyuma ndikalma nyene ndambwira tumbiza rero ndambwira aho agenda kubita hasubira kandi guhera mwandi mafaranga ndiko ndamusipira kugira me video yanje narishe avant iyo ni experience ya mbere nahereye kwibaze guhera ku bintu nk'ivyo ku ndirimbo yawe vorera ibaze rero wahuye navyo muri ntuze muri studio akaca ahura n'ivyo kuba director baza ku director indirimbo yiwe ukasha wumva ko uwo muntu ashobora kubandanya we ntumva ko ari impano nyinshi zipfa kubera ubwo menja man hariyo fete mu Burundi twakwinjira muri system y'amalebo Vyo birenze sana. Uko namwe nakubwira ngo underground na upcoming biratandukanye. Nuko musanzwe ahamaze kuba yinda. Uko mu Burundi nta industry dufise. Burundi turacari mwibarabara. Twashirande. Nuko tuba dutembereza imikeke mwibarabara ya mikeke. Sino hanze. Hariyo system y'amalebo. Amakontra umurinzi akoresha amakontra afise cha wiruka nukuvuga n'ahantu asohotse kwibarabara haba ari ikintu kibivuga muri kontra urumva rero uza gusanga nico bituma brand mu Burundi abaririmbyi batubaka brand baraza bagakora hit bakagenda umuririmbyi ari talented lebo iba yamaze kumuropera kera gacimukwega nukuvuga izo ngorane zose yokuruka nazo yiruka nyuma ya producer n'ibikini biki byose lebo ibifise abantu babijejwe ibifise abantu bajeje kuvuga bati indirimbo twazikoze audio izi turazikoreye video faster meze fresh ibikenerwa birahari iki niki hama akabari yabajeje kudandaza icon yiwe hari abajeje kudandaza brand yiwe hari abajeje kudandaza umuziki wiwe ko brand n'umuziki biratandukanye ushobora kugurisha indirimbo brand yawe atacivutse urumva rero ico rero ni kibazo mu gihe twe tukiri muri system yaho muri vyipambanira vyose indirimbo ikaza gusohoka ntinaronke promo kubera iki inguvu zose yadishize mu kwandika aje inguvu zo kwandika muri utwo dusigaye akacarondero two kwirukana na producer wa audio ariyo producer wa vraiment sinobesha kandi sumwe hariyo producer wa audio umuha indirimbo gwaye gukorere umwana wawe ni wazoyitora kandi izo ni bakunda kubigira kuba upcoming man ndafise n'umujama wanje yayihebeye yaranabihevye buru kandi gende ukiyegeye nkora video niko ndavuga ko ndiko ndandika indirimbo biga ndirimbo nagenda ayikora sivyo nayikoreye kwa Trust Beat no kwa Bedi Best Trust arakora beat Bedi Best mastering pro ndirimbo narayihevye hajya away n'indirimbo ya kabiri narayihebeye kuba experience ya mbere utaranasohora n'indirimbo ku ndirimbo ya wumva abantu nk'abo vraiment kandi nubwo biruko araba hitmaker kwe ibaze kwe twebe nagaruka hahandi ku ruhande ofete mutabara yuko iyo tuvuga producer saba producer gusa ofete ni system yose y'umuziki ni system yose y'umuziki ukigute umu producer arakoze hit abarimvyi bacamurondera ni bangahe ni benshi ntari buduze nta mahera afise yo kumurira oya je bazi kintu nariko ndavuga ngemeze ntari buduze igiciro nta mahera bafise yo kumurira ariko rica igiciro nyene bashaka kwa fodinga baca bamusukanya kama projet yo menshi ari benshi urumva ayo ma projet yose ntari buyanki bavuga ati ngo yatugaye ndagaruka nganye ndagushikira urahagaruka ntacu ayo ma projet ntari buyanki ngo yabasubize urumva nabarimvyi bazi kurimba ariko nta mahera bagira rero ama projet amaze arabavuze kimya ama projet amaze kubabana menshi baca bakora iki umwanya rero utangura kubabana ikibazo ntareka guha indirimbo ngo aricaye ibi projet babiri gutya byinshi akora imwe yiruka kurinda akora imwe yiruka kurinda ugasanga iyo ntarayishikira mukazokwiruka kandi ukabisanga umva nabo birabagoye
donc uri aba defender rero no ndiko ndakwereka yuko okay en fait ni system iguma izunguruka ingene bikogwa ibintu bipfira habi kici cyo ngaho niyo bataje gukora akazi kabo neza reka ngaruke ku programa nta bindi byo gusigura ngaho reka ngaruke ikintu yavuze cyaheze mtweze ikiganiro en fait reka ikintu yavuze reka ndagaruke mugo mu defender ariko ndetse ngenda ba defender ndi contre sawa mba ndi contre O6 expose N contre O6 nacho contre O6 ntimubifute contre O6 yo ndamara ikiganiro ndukizomara man jewe ndi contre toi okay utigute rero urashaka kuvuga ngo umudirector wakoze hit ngo baririmbye ngo bashaka guma bagirane ngo bamurondera nimba uri professionnel ushaka kuvuga ngo woreka gukora indirimbo none hako uyikora sivyo uyakira uzi neza ko atayizomu ntiwotumerera kuyakira agatuma avuga ko gara cyangwa wowe wamubwije ukubitije bafise indirimbo zingana kunuko cyangwa ukamubwira ati kugira ngo ntumubeshe ngo mu kwezi kumwe ngo nzoba ndayimaze baba bameze nk'abatayeri mani umutayeri ushaka kumuha impuzu ukavuga ko uzoyitora le 12 wayimuhaye lo premier akashobora ati lo 12 nzoba nayihejeje akabazi neza ko yaramuka yitanguye karazo yitangwa lo 15 genda zumoni kanzu ya Rowe Mars yamushikiriye mu kwindo That's why mvuga ngo kurende panda that's why mvuga ati Gina nta kuntu uwo mu producteur yovuga ati jewe ndabye indirimbo mfise ama projet mfise nta mwanya mfise tanke nimba naho ushaka kwagenda gukorera kuri bwa bukene bwo ngato wakona njala wezi kukatara ngo imbindi hari ikintu yavuze ati inzara niyo yisha abanyagihugu b'abarundi abastare b'abarundi nico gituma mudatera imbere inzara nituma duhemu vraiment muhaze ni wowe kuko je sishobora kumva ingene ushobora kubura umuntu ashaka gukora amateka kandi utayakoze ijyanyo nige abantu bari gukora gukora indirimbo no muntu negajira nk'umunda kubaza wowe ntage ubunye Bedi Best yakwifuza ko muhana akakubura of course afite ibyo bintu mugira mwebwe nyine muri iki isoko Green akaja mukorera hit ya Danje man Green n'umuntu Green n'indirimbo ya gatatu ni uzoyikora ni ya kane ni ya gatanu ni ya gatandatu ni yindwi ni Green uzompe make ya vraiment ndakwaba marije kontra ya muntu ni akwihakana ntuzomwitwarira oya siyo kontra ya muntu oya bindi wowe ati uyu muntu kameme ni nka kujyanye kujya kwa Bedi Best agiye afise abantu biwe avuga ati niwe bankora mugabo ego umuntu wese afise abantu biwe of course bro rero reka ndababwira ico kintu cuko hatabaho ico kintu cyo kubahiriza amategeko muri industry yacu nivyo byinshi impano nka za Gina ziko birazamuka Gina ya mbere Gina baza yuko yocika intege kuri nimba yitwa ndakumetrize oya reka ahubwo uzofisohora mu ndimo nawe wigeze wo ndakumetrize bari hari mwiyo mitongo ahubwo reka hari mwiyo mitongo none reka muze muyandike muze muyikomeye remix kwe muze muyigire remix cyangwa muze muyandike gushasha mu ya kitsi zobe ndakumetriza ndagiye kabindi indirimbo y'igombi zitwa gute cyane nibanga oya sibanga nibanga ega je navyo ndashaka mushasha tubigira ibanga cyane ndo manager nibaza ko ari ibanga ari igitangaje ni kimwe uze kwegeza imbere mu ntango hari yantu yayivuze abantu mutaravye ikiganiro babanje musamira hagati ikiganiro volere kose kandi mugire aka karongo kari ngaha quelque part munsi mugatware hari amajo mu nta ka rouge iyo ikiganiro cyaje kurodinga cyose kaca gasa na white amakaruje akagenda kakiga mwemugenda murabe indirimbo muza gusanga irimo c'est tournage lundi sawa tuzoguherekeza je nzoba ndahari thank you nzomushigikira umukobwa wanjye canke ndoze guhamagara ndi ndi umuboss navyo narinzi bro acha canke ndoze gukora behind the scene John ndoze gukora behind the scene y'ige ndirimbo yawe nzoze yego kwe behind the scene zobire ndoza kubaha show moto ubundi ibintu byose muzohama musanga iwacu kubera ko jina hari atazi ko mu minsi iza tuzoba turi kumwe nta makuru mufise Mr Mbona thank you thank you thank you aya bema ubona navuze nkiriko ndavuga nivuge Instagram navuze ngo mumusanga okay sawa mumusanga kuri Instagram arabitovye niko ndabwiye hano mumusanga imbere ko basi dusezera abwira abantu aho gusanga so
kugira ngo baguhaye projet ni Mr Mbona murashobora kunsanga kuri Facebook kuri Instagram kuri TikTok kuri Instagram ndahari ku bwanyu dukora ivyunguka kubera inzara iratuma duhemuka tugerageze tuba abantu beza rondera agafungo sinjo umufungo madame kuba mvuga iki asezera abantu bani inzara nimbi wala juste vous dire que Gina ari kubatamwo senge ya kabiri abantu nkanya munyishuza oya nta ndirimbo ngo mansohore banje ndashonje mama nibona ko ntafise mu mbona ko nyumviriza ndabasabye mu mpagaciro muha agaciro kumana je ndashonje murabibona ko umengo nta nguvu mfise badawe ngomba ndabatemwe uwundi muzigo indirimbo muzoyibona bebaje amapenda ndayikwiba ndayishire muri commentaire indirimbo vraiment ni compa 100% bimeze ngo urumva donc sinzi ko dukanda ivyandimwe mwana ubwenge neza amwe ni mubaho gwe sawa ndayishuritse inzara nimi bon reka tuje gufungura vraiment gituguvu tugaruke indirimbo muyitege ni indirimbo yanje ya kabiri ngoma sohore nuko ikumana naragerageje kandi nasanze ifite iyindi mpano vraiment ntarinda bize ibaza nanje ndiyumviza nkavuga ati uyu ni jewe canke n'ikindi kiremwa nayumvije ndavuga ati n'ikindi kiremwa ya indirimbo ni compa 100% abantu mukunda compa rero urumva yuko mugomba muryoherwe cane 2025 hanyuma ikindi naco nanibagiye kuvuga nuko ndacakeneye abantu ba sponsoriza mani ndiko ndabikora ku gatwe kiwaje ku mafaranga yiwanje murazi video ama miliyoni twara murazi ma video ama miliyoni twara management naronse kubera irya away na management yarekaraza ibintu bitabaho nanje ntashobora gusupport abantu baba boss ni muje tuyage duhurize hagaho yasimaka aba diaspora simaka aba diaspora bashobora kuba bari no ngaha mu Burundi man aba diaspora nivyo mu diaspora n'umuntu wese afite amafaranga afite nivyo reje ndashonje vraiment batanga ubumfise abantu ntibari bwambone kweri je mezuko bari bwambone mezuko oya yashonje kandi numengo ngomba ngoya kandi bategerezwa kwitonda kubera kuri kumwe na mbona manager kuba reka tubasezere kwa kundi kwa ndabasabye bashaka ndagakunda brema kosa gufani kipine reka je ndabaririmbire rap yo kubasezera kuba baby look understand me I want to know for one girl man stop uzombona nkwe bega ngomba nigidiro ikangi bikagenda I'm a good boy with some proud to share and I'm stupid uri kirezi nambaye cera shimi bindi nobody ever struck me angwe bandi badongindani bandi batsa kushingira intahe tragic midnight Chandelier n'umusitara walala machira ababreke yariri woziza zoba ndagukunda dope ni remix kweli gusa gufani kipime mbona bizonyorohera ningucomoka ntuzambaririze yo baba ikibaba ndashonje jewe kweli tugende kuryama thank you